kuva ku igenekerezo rya 25 mu Kakaro uyu mwaka ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida baramenyesheje ku mugaragaro ko ikiza giturutse ku bihara by'inkende cateye igihugu cacu. Ibiharuro bitangwa n'intara y'ubuvuzi mu gisagara ca Bujumbura uno munsi kitwereka yuko hamaze gufatwa abantu 200. Iyo ni statistique ya 31 mu Kakaro, ariko komine isinzikaye cyane rwose mu gisagara ca Bujumbura ikaba ari komine ya Ntahangwa, aho imaze yonyine gushikiriza abantu bagwaye 125. Ni komine kubera imvo zitandukanye, harimo na cane cane ikena ry'amazi n'ubwinshi bw'abantu baharangurira imirimo. Rero iyo komine irabangamiwe n'ico kiza, na nico gituma navuze ko ariyo ifata iya mbere. Ariko turashima akigoro k'abaganga na cane cane bakorera mu gisagara ca Bujumbura mu ntara y'ubuvuzi, akaryo ataco badakora kugira ngo bitwarire cane bose abanyagisagara. Ariko nobamenyesha ko dufise umwizero na cane cane ko ata muntu arita Imana. Inyuma yaho ubwo bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida, inyuma yaho ubwo bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bumenyesheje ko ako karanda katwinjiranye ku rwego rw'igisagara ca Bujumbura, twaragirishije amanama menshi abajejwe intwaro n'abarongoye ibisata bitandukanye kugira ngo tubamenyeshe uko ako karanda kandukira ibimenyetso vy'ingene ukwikingira. Hari mu ntumbero yo kubahamagarira guhimiriza abo barongoye ngo bamenye uko ukwigenza kugira ngo ako karanda ntikarandagate, na cane cane ko muzi ko kandukira cane rwose. Muri izo mvo rero abajejwe amagara y'abantu badusaba ko twokaraba kenshi, tukakaraba n'amazi meza n'isabuni, ko twogira indahiro kuramukanya dufatanya amaboko, byonyine indamutso y'amahoro irakwiye. Rero mu gisagara ca Bujumbura hari ikena ry'amazi n'ivyo, ariko dusabe mwebwe ko mwaje kubitera ino teka mutubwire hejuru na cane cane muri regidezo barabe akaryo duha amazi akwiye. Nyakubahwa mushikiranganji wa mbere, batumire bahire, ntankeka ko inama twitavye twese iza kubandanya kudufasha kumenya ibitari bike, ko arakaranda katwinjiranye mu gihugu, ko amagara ari amazi aseseka ntibayore. Ukurwanya iyo ndwara y'ibihere yamutse ku nkende ni urugamba rwa twese. Ese bose bumenya ko hakurindira kwivuza ukwikingira imbere, kuko ukwikingira nivyo bitwara uburyo buke. Na cane cane ko muzi ko twigeze kurwara COVID-19, ariko twarageregeje gukaraba kenshi, gukurikiza ivyo abaganga badusavye, ariko mwarabonye ko byashobotse. N'ivyo navyo nyene ntankeka bizoshoboka. Mu kurangiza rino jambo ry'ikaze, nagira nkengurukire abateguye iki gikorwa kidasanzwe mu buzima bw'igihugu, nshimira bimwe bivuye ku mutima nyakubahwa mushikiranganji wa mbere, we yemeye agaheba ibikorwa byose yari ategerezwa gukora uno munsi, akaza kwifatikanya natwe muri kino gikorwa kidasanzwe. Ndangije ndabifuriza mwe mwese mwaje muri ino nama gukuranirwa n'amagara meza. Imana ibahezekere. Murakoze.